abantu banka kumvira bameze nk'abo kwa Nowa yavuze kubaza ubwato erega mutama wasaze ariko umuzure warateye bahitanwa no gutumva kwabo. Wewe ijambo numva ko nanje ntazibagira. Ijambo rivuga ngo kunda mugenza nkuko wikunda wewe nyene. Cyane gose. Iryo ndumva ko ntazogibagira. Yego. Mbanza kwiyumvira mbega kujya kuntu jewe nshobora kubabara. Canke nkumva ko nshoboye gushonza. Mugenza njewe ntanzara afise ntashonje. Canke hariho igihe nshika mu nkarondera umuntu yumva kuba yondemesha nanjye ndumvira ati nanjye noza kuremesha abandi bene da. Turabaramukije cyane abakunzi ba Burundi aho mwere hose nibaza komeze neza mukomeye. Ego je ndaho ndashima Imana. Ego kuri mikro ya mbere n'ose ngarevisi uko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Burundi. Ego ku nshuro ya mbere imbere yacu dufise umuntu rimwe turavanga tugashiramo n'abantu baba barihebeye Imana avuga ati ego baze baba baratuyagisha batubwira amakuru y'ijuru. Ego turabaramukije cyane. Ego n'amahoro gose turabaramukije. Mumeze neza. Turashima Imana cyane. Ego karibu cyane kuri Burundi. Murakoze gose. Ego hama barashobora kuturamukiriza bariko badukurikirana ucugirwa kubidondora mu ncamake. Sawa abariko badukurikirana baramukije mwese ndabaramukije cyane gose. Ku mazina nitwa Bigirimana Ezekiel. Yego cyane. Yego. Bigirimana Ezekiel n'umwana agira kangahe mu muryango? Ndi umwana agira kabiri. Uvuga tuvukana turi abantu batatu. Abahungu babiri n'umukobwa umwe. Ko mwavuze neza none bari cavyara abavyeyi canke bimeze gute? Ya abavyeyi ntibakivyara kuvuga umwe we yaritavye Imana. Yo presa. Hasigaye wundi umwe. Ezekiel tuko turavugana Ezekiel yaje mu bwami bwa Burundi. Ni iki cyakuranze mu buto bwawe kuva aho ukiri ubwenge utanguye kubona gutandukanya ikibi n'iciza? Jewe ikintu candanze muri jewe kuva mu buto bw'iwanje gushikana n'ubu n'umuziki. Kugeza hano ngeze no saha jewe kwera umuziki warangyoheye gose ubure naho ndi hose bamwe mbere hari kumwe natanga gukunda indirimbo z'abandi bantu kuma ndaziririmba kugeza aho banyitirira amazina yabo bandi bantu nyene. Yego nico candanze kweri. Umuziki waririmba wakunda kuririmba yahe imiziki cyane? Ubwa mbere narakunda kuririmba umuziki wawe ko na Baboswana zimwe bwo za makirikiri. Ariko rero maze kwandi mu rushengero keshi nkabona indirimbo baririmba nkumva ziranezereye nisanga nahinduye. Nibo harimwe ahantu hamwe noja bakampamagara makirikiri bivaye n'ingene babumva ndazikunda cyane. Cyane gose. Yego. Indirimbo za makirikiri niza abantu baba muri Botswana. Kandi za ndirimbo abantu benshi barazikunze. Ego kumbure mu ndirimbo zo mu rusengero haba hari indirimbo wagiye ukunda gusumbya izindi zitarizi wabo zobariza nk'indirimbo za Kamikazi narazikunze gose cyane. Narazikunda kuko hariho n'imisi twagendanye imisi atari mike. Ndumva kumenga nanje no tangura gukora umuziki mugwa nkabura uburyo. Ego Kamikazi yaririmbye uri umwizigi. Byanyene. Je naririmba indirimbo nziza ziruhura imitima. Ego ni ku nshuro ya mbere uje ku rubuga rwa Burundi kugira ngo tuyagire ibijanye n'ibikorwa vyawe dushaka kumenya mu buzima bwa misi yose musanzwe mukora iki? Jewe ndandaza botike. Ndi mudandaji iyo bidakunze nkaba ndi kudandaza ndashobora kuba no kuja kwa gakodesha ngo ndi n'umufundi. Hari n'igihe nja kwestara ivyo ahantu bashobora kuba bampamagaye niho kazi kanje. Umu DJ? Kufise imyuga myinshi. Mu rusengero nawe bimeze gute? Uri pasteur? Oya. Tubonye umuntu twe yambaye ikoti tuvuga ati none ni pasteur yadushwayemo cyane. Oya sindi pasteur ahubwo kimwe gusa ndi hafi yabo ko sangwe ndi muririmbyi mugo rushengero nyene ahondi. Sanzwe ndirimba muri go nyene. Ego biba bigiye bitandukanye hari abaririmbyi baririmba mu rusengero bakabaririmba no ku giti cyabo. Dushaka kumenya ibyo bintu bimeze gute kuri wewe? Jewe nk'ubu kuvuga mugo rushengero narugiyemo sanzwe ndirimba ku giti ciwanje. Maze kurushikamwo rero ndiga ndakigwa numva ndakunze cyane kumenga no kubera no muririmbyi wo mugo rushengero naho kandi nkifatanya nabaho. Ntibahavuye bakwangirana cyane ko hariho amashengero menshi atemera abantu baririmba ari bonyene ari mpaka baje muri korali. Oya ahubwo mbere byarabanezereye cyane ku bano bandahaje. Byabanezereye gose ku bano ngiyemwo mugo wo kuririmba nanje. Ego mubanze igihe kingana gute muririmba indirimbo zanyu ku giti cyane? Haciye imyaka 3 yonyene. Numva ufise indirimbo zitari ziki.
Ego indirimbo ya mbere watanguye gukora wiyandikiye wafonze ukavuga ati iyi ndirimbo ndayiririmbye ni yahe? Bo kuvuga igihe ntangura gukora nakoreye rimwe indirimbo zitatu zose zasohokeye umunsi umwe. Ego narazanditse hama ndemera ati noshira mu wundi muntu kandi nk'abandi nkatama ndabahamahera mugo tugafashanya turatangwa ndabigisha hama ndagenda nkasohora. Yego iyo nahereye kivuga ngo abantu bankakumvira bameze nk'abo kwa Nowa yavuze kubaza ubwato erega mutama wasaze ariko umusure warateye bahitanwa no gutumva kwabo. Yego iyo niyo ndirimbo nahereyeko. Ibintu byo kwa Nowa bujya rero ntibaze ngo biba biteye n'ubwoba wanashaka kuko uri kuraraba kijya gihe abantu womenga twebwe iyo tuba kijya gihe umenga Nowa twari kumuyoboka. Abantu batari ko barabyumva kumbe mu gihe cyose hagenda habaho abantu bagenda batumva. Yumvire n'umuntu byanse ku kanyuma. Byarase kabisa nk'ubwo byarabananiye. Ego ushaka kumenya iyo ndirimbo kubera iki wayiyumviriye ko na cyane cyane ifise iyahe nyigisho wosangiza bariko badukurikirana? Iyo ndirimbo hanayiyumviriye ko kuko je narakunda kishi kwandi mu rusengero nkasanga nk'ikintu ariko barigisha babujije nico abantu bariko barakora cyane yumvira kuri no yababwiye ati nimuze tubaze ubwato kuko umwuzuro uri mukuzi. Bamwe bakavuga ngo nta mwuzuro uzoza wubonye he, abandi bakavuga ati wo mutama arashaje bwo bari ubusaza. Bica bimpare guca nimbira ko ari iyo ndirimbo benshi ndayifatira no kuri Nowa nyene. Ego hakurikiye indirimbo hambavu iyo ndimbo yaririmbye ya Nowa yo kuri Nowa mbo kuba haci hakurikiye indirimbo yaciye nkora agasirimba ivuga ngo hari imbaraga hari ububasha mu maboko yawe hari kubohoka nyegereza hafi y'iriba ryawe mana numva afise inyota yo kunwa ku mazi y'ubugingo. Ndi bashiye nkurikizako. Murakoze cyane. Ego izo ni indirimbo wahereyeko mu gihe cyawe cyo gutangura kuririmba. Dushaka kumenya ubu ibikorwa bigezehe biriko bigenda gute biriko birorohana cyane cyane ko urugendo rwo gukora indirimbo ubusanga rugoye cyane. Mwakino gihe muri makingezemwo ndiko ndarabimana irikira kinkorera uburyo buza ari buke mugabo iyo ndiko ndasenga ndashobora gusanga nko mu mezi nk'abiri canke 3 hari igihe nshobora kuronka umuziki umwe canke nawe nyina akabura nka cyangwa mbaho nkihangana ariko ico nizeye gusa ko ndi kumwe n'Imana ishoboye byose bizokunda ivyo niyumvira intumbero nkeneye gushikako izoyinshitsako. Amen. Amen. Biba bitoroshe na cyane cyane ko biba bisaba n'uburyo bwinshi cyane gukora indirimbo gukora audio gufata umwanya uri mu kandi kazi nize intamba uhura nazo muri rugendo gukora indirimbo na cyane cyane kugira ngo zikwire ku isi yose. Bo intamba cyane nkora guhura nazo icambere cyo ni kubura amahera. Kuba ntafise amafaranga iyo ni intamba ya mbere. Kabiri kandi cyafatanya kurondera ingene nshobora gukompoza indirimbo nkafatanya no kurondera amafaranga yo kurya nkaca sanga biriko biragenda nyene bicanze navyo bigaca bincanga ubwanje. Ariko yagomba ukomeye. Ego urumva biba bitoroshe. Dushaka kumenya hambavu yo kuba uririmba mu rusengero hambavu yo kuba uririmba ku giti cyawe tukiringa ku ndirimbo muririmba ku giti cyawe ni yahe ntumbero mufise mushaka gushikako kumbure? Jewe intumbero mfise niyo kubwira ubutumwa abandi bantu. Ego hariho umuntu ushobora gusanga afise nk'ikibazo nk'iyo ndirimbo navuze ngo hari imbaraga mu maboko yawe niho hari ubushobozi. Aho umuntu afise ikibazo ashobora kumva avuga ati naho mfise ikibazo ndumvise ufise imbaraga ufise ubushobozi bwo kukinkuramo ko ari Yesu. Intumbero mfise rero siyo kugira ngo mpave ndonka amaronko cyane mu ndirimbo ariko Imana ibikoze nkayaronka naho ni byiza ndayakira kuko vyompa guca nkora izindi kandi umva ko ari umutahemba ndose ariko ntayarose mparura ko ndiko ndavuga ubutumwa. Yego na cyane mu Mana naho hari gihe hakenerwa amafaranga kugira ngo umuntu ashobore kuba yogera kure birasama déplacement bigasaba gufungura bigasaba ibintu bigiye bitandukanye. Yego kabisa. Yego uratugira ibintu bitari bike dushaka kumenya hambavu yo kuririmba kuja mu studio gukora ibintu bikorwa biba bigiye bitandukanye mbo indirimbo zawe uzisangiza abandi gute kumbura abakize neza? Mbo nkuba indirimbo zanje kora bidakunda ko bose ndazibaha muri memoire ngo zibashikire naciye ndazishira kuri YouTube kugira umuntu afise telefone nini ayironke uwo ufise ntoyi nawe kandi ayikure kujya afise nini ayimuhe. Ego YouTube yawe rero umuntu ashaka kuyikugirira neza yozirondera YouTube yanje wandika Ezekiel Bigi. Ego kuko ku mazina yanjye navuze ko nitwa Bigirimana Ezekiel mugo kuri YouTube nanditse ko Ezekiel Bigi kugarukiraho.
Yego. Abakunzi ba Burundi mwumva ko bashaka indirimbo ziruhura imitima, indirimbo ziyobokamana, indirimbo zivuga ivy'Imana. Ni kuri Ezekiel Bigi muca mwinjira muca muzibona urukurikirano rwiwe. Mumaze gushirako indirimbo zingahe ga Ezekiel? Hamaze kuja ko 6 ariko ndizera ko kuno kweze kudahera iyindi itagiyeko. Imana ishimwe cyane. Imana ibafashe kugira ngo bishobore kuba vyogenda neza. Amen amen cyane. Ni cyane gose abantu bari muri urugendo rwo gukora indirimbo babashaka ubufasha babugiye butandukanye. Ego dushaka kumenya nakaye kamotera abatuzengurutse kugira ngo n'abafise imifungo bashobore kuba boyiguta. Jewe kora kamuno batera ndateye akamo cyane ku bantu bumva ko bontera intege, bumva ko bovuga ati wewe wokomeza kuririmba kweri, boraba ico bakoze kuri jewe bahagira akantu bashobora kundungikira bakamfasha hama nkabandanya gukora izindi ndirimbo kandi. Yego cyane. Kuko hajya uwozoyinyumvira hakagira ico akoze burya butumwa ndiko ndavuga nawe nazoba buvuze kazoba arimo kuko ni wazobampaye inguvu zo kubandanya kubabwira cyane gose. Yego. Twavuze ibintu by'indirimbo, turavuga ibintu byo gusenga mu rusengero n'ahandi. Ego nk'abantu basenga haba hariho ijambo rimwe byafashe bakavuga ati iri jambo kweri ritegezwa kuba riri mu mutima wanje. Nijya he jambo riri muri Bibiliya wovuga ati iri jambo sinzopfa ndagibagera iramfasha? Jewe ijambo numva ko nanje ntazibagira. Ijambo rivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Cyane gose. Iryo ndumva ko ntazogibagira. Yego. Kubera iki wahisemwe kutibagira iryo kandi hari imirengo myinshi muri Bibiliya? Yego harimo mwayandi mugabo icatumye ntagibagira. Mbanza kwiyumvira mbega kujya kuntu jewe nshobora kubabara. Canke nkumva ko nshoboye gushonza. Mugenzi wanje we ntanza arafise ntashonje. Canke hari igihe nshika nkarondera umuntu yumva kuba yondemesha nanye ndumvira ati nanye noza kuremesha abandi bene data nkanje. Yego. Uvuze ico kintu cyo kuremesha numva umenga hari ikintu ntogenda ntakubajije mu rugendo rw'ibintu byo kuririmba indirimbo mpimbaza Imana. Biba bigoye cyane. Nta bantu dufise bagufasha mu bijanye n'imyandikire cyangwa se mu gukonda cyangwa se mu gukora bakuba hafi mu kuguterera ivyumviro kugira ngo igikorwa cyo gishobora kuba cyo genda neza. Oya sindabaronka. Sindabaronka kuko nk'ubu benshi ntituramenyana ntibaramenya kandi nanje sindabamenya kuko mumva muri make niho nkitangura abo ndaronka urumva renda cakora ndije nyene uko nyene indirimbo ndayiyumvira kuri jewe nyene nkayandika hama nkafata umwanya nkaririmba nkayikosorera jewe nyene cyane gose. Numvura ni muhinga cyane. Yego tuvuze ibintu bitari bike, nicaye ikintu twitege kuri ku rubuga rwawe kigomba kize gishasha gisumbiriza ibindi byo byari bihasanzwe kombore mu mwaka wa 2025? Mu mwaka wa 2025 je nibaza ko mwokwitega yuko cyane iyo ndimo maze kuyikora na video yayo izociza. Ndashobora ko ha video yayo mukabona intambo zirimo canke ibintu nayivuze ko bishobotse nkahiga abantu bashobora kubikina mukavyibonera n'amaso. Nimwe batubwira igisirimbo? Oya ni yindi kandi iyo iri muri studio narayikoze mugabo sindagera kwishira ku rubuga. Kuko ntirahera neza. Cyane gose. Ego tuyaze ibintu bitari bike. Kandi ibintu tuyaze ni ibintu byubaka imitima ndetse na cyane ko dushaka abantu benshi baja kuraba urubuga rwawe baraba indirimbo kumbure niko kuguteza imbere abadafise amafaranga kuko ijambo ry'Imana rinavuga ati nutabasha kugera kure pfuma basutanga amafaranga amashikanwa agenda abakozi b'Imana bahakugereye kumbura Imana izabiguhembera. Ushaka kumenya mu kurangiza ikiganiro ni ryahe jambo ndetse impanuro hanura bari kubadukurikirana cyane abantu musanzwe mu bamukora umwuga wo kuririmba? Jewe kuri nk'abantu dukora umwuga wo kuririmba novuga ikintu cyamira bavuga ati bagire courage baririmbe bavuga ubutumwa. Yego kuko haje ikintu cyambere kibaho kwisi Imana niyo nkuru muri byose cyane gose. Bavuga ubutumwa bateye intege bene data biwacu bene wacu basiki bacu ba papa ba mama babateye intege nyine mu buryo mwene ubwo. Murakoze cyane. Yego reka tubashimire kuba mwafashe akanya kanyu mukaza tubatumiye kugira ngo mushobore kuyagisha abakunzi bo ku rubuga rwa Burundi. Mukomeze guhezagirwa cyane kandi Imana ikomeze kubafasha nibaza ko ibintu bizogenda neza. Nibaza ko nitongera kubakenera muzotwitaba. Yego tuzoza ariko sinzi yuko nko ku bantu bazaba bariko baratwumviriza namaze kuvuga ati hari uwonyumvira ko yomfasha sinzi ko atakaho no babwira bazohora bashirako canke bakandonderako gigwako
mbo kuwo kwiyumvira ko kumfasha canke kwiyumvira kunganiriza nyene kunganiriza yo kwandika inimero yanje ni 66 476 358 yisubiremo bayumve neza 66 476 358 kuba gushaka jiwe ego reka dushimira bari kwadukurikirana kuri Burundi abantu bemera bagaheba akanya kabo bakicara bakadukurikirana reka tuvuga ati Imana ibahezagire twongera tuvuga dushimira cyane umutumiye wacu tumwatura kimigisha ati Imana imuhezagire na cyane cyane agitera intambwe kumbure ariko agerageza gukwiza ubutumwa ndetse ku isi yose kugira ngo abantu badukurikirana bashobore gukizwa bashobore kuruhuka imitima ego reka tubashimire cyane ego nanjye ndabashimiye gose Imana ibahezagire kandi bongera umugisha cyane murakoze ego namwe okay